Ode. Uyu mwana ndamushyize mu biganza byawe. Utubage wifashe. Ikizoba cyose. Kizoba kikadukatwese. Thank you. Come on, get the word. Bila bismillah mimi. C'est quoi l'histoire vraiment? Napenda sana mwe. Fara nyaruka. Munyiza kubira cyane. Umaho. Ndoshe buriri bya biratubwira ndabyifashije. Mama byatwita ibyo wawe umekuja nani? Nene sinakinda. Petete ravuye nk'ahantu yinjiye amuhamagara akamugaya tubisanzwe hamuvuye ati ndongera ronka ugene yani biboneke ko yanatasha natevye. Nangura kwitoka basi ndamuhamagare basi nitoka ndamubaza umuhamagara ategerezwa kuzu aca yicara aho nyine. Yitwa Sandra. Sandra genda. Stand by. Ready? Ready? Ujana amaze gushisha. Urumva te. Jenye kuba uzi neza namaze gushisha. Kwino ugira amaze kungera hawe. Canke Ntiyitabishije amaguru none. Yitabishije amaguru kandi wanabivuze hajya bisawa. Simaka kuyitabe. Reko kwamaze kuba urunani. Disende mwa. Sokunanira. Sandra kinani? Kinani? Kanya nangura rero nitonde abanza atayicare manza. Yes. Tunanika jwanza kwanza chihweze kwanza nakasuzuguro kenshi nishavugisha byinshi. Hayubone kuvuga rero. Nanje shindamura. Kandi n'umukino mureka avuge hama nawe umwatakire rero hano. Rero we kunena murindi. Okay, sandagira rero kugira uze kuza wicare ama mumawera. Kiracha kukira neza neza. Kugira neza neza. Lokani. Can I understand by ready? Action. Sandra. Muhima ko witabisha amaguru ntinyita. Ushaka kunyitaba je umuvyeyi yakuvyaye ndaguhamagara. Kandi we Sandra. Umaze kungera ahantu. N'umutima wanje umaze gufa. Kandi we Sandra. Subiremo neza turagiye ready. Vera yanze binga Sandra nyoma. Umuko nyene we na brain namaze guhindura. Ready? Action. Kandi we Sandra. Subiramo. Kandi wewe Sandra. Ready? Ready? Action. Kandi we Sandra. Umaze kungera ahantu. Kugeraho n'ubwenge bwanje numva nyine ugomba gutoboka ngo busanzane je ugasoza. Nyobegwa ko ari umwana nabyaye nakuye hamunda. Nyoga kuri kiwere. Mbwira. Hayi ndio ngaha babiri bote. Nene? Kaka. Ni sawa. Wewe wagire barizi. Ama yakunye ya.
Ungeti mama imparo. Mbwira mama ati impa. Nayikuchineye. Stand by, ready? Kandi Sandra mu kugenda ushinjira mu nzu. Ready? Action. Sandra. Muri make witabisha amaguru nk'iyo. Kandi we Sandra. Ungeze ahantu ku buryo numva n'ubwonko bwanjye bwotaruka bugasanzara. Bugasanzara mugisagara abantu bose bakabubona kutunga. Mbese Sandra mbaza watashika ibintu. Yasa n'wabona. Yo mama. Sandra. Ariko mana, je niki nawe nagukoresha. Chotuma abana banje mwana muzima. Tuko na director wetu hapa. Director dada mkundu yetu. Ndio. Na karatasi za desi. Umwana w'umukobwa Shaka no kukibona no mu maso. Uko buri gihe cyose nzokibona. Kizonera agahinda mu mutima. Zomwa mu buzima bwanje bwose. Francine ndabigusaba. Ndakwinginze mugenzi wacu. Francine. Aramanuje ngo ukurenda canke. Arakebana baba. Tureka bakanya ngo tukayice. Ndakwinginze Francine. Imana ntizobura ibigenda. Ndabigusaba. Ndakwinginze. Tuza mu mutima bwakira. Mwakire Francine. Okay. Niwase kwa tumuta. Niwase kwa tu checha basikivera Nzokura. sawa. Ode. Uyu mwana ndamushize mu biganza byawe. Utubage wifashe. Ikizoba cyose. Kizoba kikatwese. Ngirente baba. Thank you. Come on, be the one. Tutenda assembly. Bila bismillah mimi. C'est quoi l'histoire vraiment? Napenda sana mwe. Fara nyaruka. Munyiza kubira cyane. Gumaho. Ndashibulira ibyo biratubwira ndabyifashishije. Mama byatwita ibyo wawe urimo kujana nini? Nene sinakinda. Regana jana. Sandra. Mambo vipi? Light woman. Sandra. Ni mzee wa kulichomwaga tu. Bo munyonyene hanze. Aze. Bobo san. Umvijwe kaka mukondoko yao. Ndio. Shooting yaryoshe bene data. Mambo ni fire. Ni wapi? Ibisazi gusa. Kumwe murakwigiye muri kandi